Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza aho muri hose. Mwiriwe canke mwaramutse. Amakuru ashushe muri kano kanya nuko umugwi Dinamo uhejeje gushika mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'imisi itari mikenya bari mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mahiganwa ya Basket Africa League. Ni bal bari bagiyemwo mu curo yabo ya mbere baserukiye igihugu cacu c'u Burundi. Ni ku munsi w'itariki zine z'ukwezi kwa ntwarane ni ku kwezi nyene kwa gatatu niho umugwi Dinamo wafata rutema ikirere werekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Munezero mwinshi udasanzwe, abarundi benshi barabashigikira mu rukundo rwinshi rudasanzwe, abarundi bashoboye kubereka biteguye gukina inkino zidasanzwe za Afrika yose. Ni imigwi ine yari yamaze gushika mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Hari umugwi umwe muri Afrika y'Epfo nyene, umugwi wo muri Angola ndetse n'umugwi wo muri Maroc na Dinamo yo mu Burundi. Itariki umunani ni ku munsi wa gatanu niho umugwi Dinamo wari utegekanirijwe gutangura urukino rwayo rwa mbere na Cape Town Tigers, umugwi wo muri Afrika y'Epfo. Mbere yuko urukino ruba habanje kuba induru canke kutumvikana hagati y'umugwi Dinamo ndetse n'abatunganije ihiganwa. Ati vyagenze gute? Ni umugwi Dinamo washoboye guhakana urarengwa yuko udashobora gukina wambaye imayo canke impuzu bakinisha wanditseko ikirango ca Visit Rwanda. Ni Visit Rwanda ni wo muntu yashizemo amafaranga kugira ngo ashobore guterera iryo higanwa rishobore kuba, ariko umugwi Dinamo canke abasanzwe barongo umugwi Dinamo barabuza abakinyi gukina bambaye imayo zanditseko Visit Rwanda. Ni mu gihe bagishikaho babanje barakora icitwa shooting, kuvuga bifotoza amafoto y'ihiganwa yuko bagiye gutangura ihiganwa bameze neza. Ku mpuzu zabo hariko ibirango vya Visit Rwanda. Vyagiye guhinduka mu gihe gito, vyagiye guhinduka mu kanya ka nyuma, ariko induru zitangura kuba hagati y'abarongoye umugwi Dinamo ndetse vyabanje guhera ino hasi. Ni induru zatanguye kuba uhereye mu shirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi ariryo Febabu isanzwe rirongoye na Apotre Jean Paul Manirakiza mu kubabuza kwambara impuzu zanditseko ibirango vya Visit Rwanda mu gihe ariwo washizemo amafaranga kugira ngo iryo higanwa rishobore kuba. Ku munsi w'itariki umunani z'ukwezi k'umunani niho haje kuba urukino rwa Dinamo rwa mbere. Urukino abantu benshi bari barindiranye inyota nyinshi idasanzwe, ni urukino abarundi isinzi bari barindiranye, ni inyuma y'induru zari zabaye kugira ngo Dinamo ikine urwo rukino. Ariko igitangaje, Dinamo yagiye kuboneka mu kibuga ca kirango ca Visit Rwanda bagifutse n'ibi papier kora canke n'ibindi bintu bitandukanye. Benshi bibaza impamvu babemereye gukina ikirango ca Visit Rwanda kitariko. Abenshi kandi bakomeza kwiyumvira ati mbega ni kubera iki batemererwa gukina bambaye ikirango ca Visit Rwanda. Ni urukino rwagiye gutangura ndetse ruza guhera ku ntsinzi y'umugwi wo mu Burundi ari Dinamo ku ntsinzi y'amanota 86 kuri 73. Ni kuvuga difference y'amanota 13 yose. Ni umugwi Dinamo washoboye gukezwa n'abarundi isinzi gushika naho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye akeza umugwi Dinamo ku nguvu n'ubukerebutsi bashoboye kwerekana ndetse n'ugudahangarwa mu migwi yo muri Afrika yose. Ni umugwi Dinamo washoboye gusubira kandi ukora imyimenyerezo, ariko bukeye bwaho kandi umugwi Dinamo wankigwa kuza gusubira gukina. Ni mu rukino bari guhura n'umugwi wo muri Maroc. Umugwi Dinamo uza gusubira kandi kwankigwa gukina mu gihe batambaye ikirango canditse Visit Rwanda. Ni inyuma y'induru nyinshi zagiye ziraba hagati y'abarongoye umugwi w'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi basketball ndetse n'umugwi wa Dinamo n'abasanzwe barongo umugwi wa Dinamo. Ni induru zagiye kuba hagiye hatandukanye ndetse ku mbuga ngurukana bumenyi zikora ngaha mu Burundi kuri Facebook, Instagram, Twitter ndetse n'ahandi, aho wabona ko abarundi isinzi batashimishijwe n'ingingo yafashwe n'abakuriye kumbure kugira ngo bankigwe gukina bambaye izo mayo zanditseko ikirango kiriko Visit Rwanda. Inyuma y'induru nyinshi zigiye zitandukanye, umugwi Dinamo kuri uno munsi wamaze gushika mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abarundi isinzi babakiranye umunezero udasanzwe, abarundi isinzi bakiranye Dinamo umunezero
rudasanzwe kubera ko berekanye ubutwari n'ubukerebutsi bongera berekana ico bashoboye mu mahanga ndetse n'igihugu c'u Burundi. Idarapo ry'igihugu cyacu c'u Burundi rirahungabana mu mahanga, abantu isinzi baramenya Uburundi mbega niki Uburundi ni igiki bashoboye koko. None Dinamo yarerekanye ko mu Burundi basketball arico kintu kiri hejuru cyane gose. Ni mu Dinamo rero gushika mu gihugu cyacu Burundi ciza, abarundi sinzi bawakiranye iteka ndetse n'abakunzi b'umugwi Dinamo ngahanye mu Burundi n'abakunzi ba basketball mu Burundi bwose. Mu mafoto ndetse n'amavideo yagiye atandukanye wabona neza ko abakinyi b'umugwi Dinamo ata munezero bafise mu maso no kuba bashoboye kuva mu ihiganwa rikomeye nk'iryo onye. Ariko inyuma y'ibyo byose yo kuva mu ihiganwa rikomeye nk'iryo onye babaciye amande y'amafaranga atari make cyane, ni ibihumbi 50 vy'amadolari ndetse n'imyaka 5 atamugwi wo mu Burundi ushoboye gushika mu mahiganwa mpuzamakungu Afrika ndetse no kw'isi yose. Ni ibihumbi 500 vy'amadolari z'amafaranga y'amanyamerika Uburundi buzotanga muri mushirahamwe ya basketball muri Afrika kugira ngo Uburundi busubire kandi kwemererwa kwakirwa mu nkino z'isi canke za Afrika yose. Ni kugwaruka ku Burundi, ni kurungamwe rw'Uburundi usanzwe rukina urukino rwa basketball, ni ugwaruka rw'Uburundi rwinshi rwashoboye kubabara, ariko kandi bakibaza ati mbega kazoza ka basketball mu Burundi kagiye kugenda gute mu gihe bazoba bariko bakinira ngaha nyene iwacu nyene mu Burundi atagusohoka canke kuja mu mahanga kugira ngo bashobore kwerekana inguvu n'ubukerebutsi basanzwe bafise. Mbega inyuma y'imyaka mikenya bizoba bimeze gute ku Barundi kuri gwagwaruka rwari ruriko rurerekana inguvu zago rudasanzwe? Muri commentaire murahawe ikaze. Uvyumva gute Uburundi ndetse n'abarundi isinzi dushobora gutera intege umugwi Dinamo ndetse na basketball muri rusange? Murakoze cyane kurikirana ano mashusho ndetse murabe n'urugendo rwa Dinamo ingene gwashoboye kugenda. Asante sana. That way.